ndabaramukije abakunzi ba Kiyago Media TV nkuko mubimenyereye kuri micro ni Shasha Shali uno musiro dufise umutumire umuririmbyi reka tumwakanya rero igidondore atubwire uwo ari we atubwire tumumenye. Mwite big face on the floor changerwa pe yuda naho nyene nta gaso aragucanga kaguha amaflow zimeze umuriro apana izoza fo ni namba moko naho wajabuka nta wunda ryako amafistare nahonja kuko no mu rapper atigera akonja akingari bado naho wamawiyita kuri kamera gado bro bite fresh sana witwa gute rero? Itwa Naf Jimbo. Ni bon. Fresh. Twibye neza batakuzi bari kubakurikirana TV bamenye ukuri. Abatazi ni ndumuririmbyi mu Burundi. Nitwa Naf Jimbo. Ofisi ndirimbo nyinshi harimo King B Face. N'indirimbo shasha yanjye yitwa Nkiri Rukundo. Ufite indirimbo zibiri gusa? Izo nizo abantu benshi bashobora kumenya ariko ndafite izindi naririmbye kera sana nkiri action. Ufite indirimbo zibiri gusa? Izo nizo abantu bashobora kumenya benshi ariko ndafite izindi naririmbye kera nkiri Rukundo. Bro tubwire apa yuko uri umuririmbyi tubwire ikindi kintu wo gukora. Nta kindi ndi umunyeshuri tu. Aha umunyeshuri ubona bikorohera gufatikanya umuziki kuririmba no kuba uri umunyeshuri? Biranyorohera kubera ndi umwanya muri cyo ndavuga muri umwanya nshaka muri iki muri umwanya naho ushaka muri iki biranyorohera. Tubwire style rimba. Ndirimba rap. Kubera iki wahisemo kuririmba rap? Muzima duze. Kubera mistari ni full time kubera rap nayo bisaba ko ufise nyene mistari nyinshi. Kuvuga urayirota rero. Yes ndayirota mu muto. Bro tubwire watangiye kuririmba ryari? Natangiye mu gute 2015 ariko natangiye 2015 niho ninjira muri studio ndakora indirimbo yanje ya mbere ariko kuva kera nani yitwa gute indirimbo ya mbere? Indirimbo yanje ya mbere yitwa Twisubireko. Kuva muri 2015 gushika ubu imaze gusora indirimbo zingahe? Kuva 2015 natanguye nkorana n'abandi dukorana n'abandi ariko indirimbo yanje ndi jenyene niyo yitwa King B Face yasohotse mu makwezi. King B Face niyo iwawe warivye wenyene wiyandikiye izindi zose zandikwa n'abandi canke n'abandi bazize hamwe nabo babafasha? Twazandika twese umwe yandika ivyo aririmba ariko twaririmbana n'abandi. Okay. Iyo ndirimbo yawe King B Face ushobora kuduha akapera yanyu kandi? Niyo natanguriye ko akapera ya King B Face. Niko watanguriye. Iyo ndirimbo ya King B Face umuntu ayikurikiranye asanga waririmbye umuririmbyi w'umurundi B Face niwe waririmbye gusa kubera ko wamuririmbye? Gituma naririmbye B Face ndamaze kubivuga kenshi kubera ndakunda ingene yandika ndakunda impanuro ziri mu ndirimbo ziwe usumba ibindi byose. Ni ukuvuga ko mu baririmbyi bose indirimbo zose basohoye baririmbye King B Face niwe aririmba indirimbo zirimo impanuro gusa. Indirimbo za Fizo za Satbi ntacyo zikubwiye nta mpanuro zirimo canke z'abandi barapa? Impanuro zirimo mugabo misi yose hariho kimwe na bibiri sivyo kandi bibiri biraruta King. Nico gituma rero B Face ashobora kuba ari King akaza ubundi ari musi yiwe. Ushatse kuvuga ko B Face ari wari King ari wo murapera wa mbere wemera mu Burundi? Mu barapera bose dufise? B Face is the King. Canke ari cyo yaguhaye mu Burundi no mu Rwanda? Canke yakubwiye ati ndirimba ushimagize harakantu yaguhaye canke yaguhaye tubwire byagenze kugira ngo ushobore indirimbo ya mbere utanguye kwiyandikira ukacurimba B Face? Samahera yamaye B Face ni twari tuzinanye B Face namuririmbye tutazinanye tutaravugana nta mahera yamaye ruva na navuze ibiri cyangwa kutwima ntuduheko tubwire neza. Si icyo vraiment uri sûr ni urukundo gusa ni urukundo no B Face kumegera tubwiye ko arakantu tubwire neza no mubeshere ukamubeshera tubwire neza tubwize ukuri rero
bo tugize kuri urukundo urukundo rusumba ibindi bintu vyose nukuvuga mu baririmbyi bose mu baraperi bose b'abarundi ukunda B-Face abandi bose n'umakunda n'abandi ndabakunda ariko King B-Face niwe wa mbere yeah. Tubwire rero igihe hindukira concert yabereye kuri South Beach turabonye ko B-Face yaguhamagaye kuri stage uragira akapera k'iyo ndirimbo aranakubwira ati muri umwaka wa 2020 mugiye kukorera hari ikintu mwamwe murategura na B-Face ujya munsi vraiment mwese niho mwari mwibereye mwarabibonye ko twagize performance nziza abafana baryohewe baratweretse urukundo ruhagije B-Face yaranyemereye collabo nibaza ko vuba cyane mugiye kuyihabwa kandi n'indirimbo izoza imeze neza sana mwatangiye kwitegura bo biri muri project kuvuga muri ko murabikora nibaza ko mwenyine muzobibona tubishize ku mugaragaro rero twitege ko hagiye gusohoka indirimbo ya wewe na ya Nif Jimbo habona B-Face ubu igiye gusohoka nta yindi uri kurategura turindiye ya wewe na B-Face yes mwirindire kuraba okay avango turangiza gira icyo ubwiye abafanzi bawe n'abafanzi b'umuziki w'Uburundi muri rusange kintu nobabwira ukukurikirana channel yanje ya YouTube bagende bagire subscribe s'abonner babandanye bankurikirana hajya baraza gusanga indirimbo yanje nise King B-Face nijya shasha yitwa nkiri ruguru bayumvirize basige commentaire hajya bambwire ko bayumvise komsa kugira ngo biduhe ingufu zo kubandanya dukora Facebook ni MNF Jimbo, Instagram ni MNF Jimbo nyene baze nyine banerera ivyiyumviro kugira ngo tubandanye dutera imbere turi kumwe nabo yahama shimira namwe bwe mwamaye kano kanya nkashobora gushira ibikorwa vyanje kugira ngo bashobore kubibona mwakoze sana akakanya ni nk'inzahabu kuri MNF Jimbo merci beaucoup gira ka jambo uge B-Face B-Face nuko ndamukunda tu arabizi wenyine washobora kumbwira apa ya B-Face undi muri ivyumwe mushobora kugira collabo cyangwa uba wemera reka ndabwa amazina nka tatu Bizos Fabulous na Kiriku undi umwe muri abo so bisaba kwanza amazina yandika indirimbo nandika indirimbo amavuga ati iyi ndirimbo izoryoha gusumba irimo Bizos cyangwa izoryoha gusumba irimo Kiriku cyangwa izoryoha gusumba irimo ubundi bavuze ni please ya bisaba kwanza indirimbo bayenda itegura amacamo mbona umuntu ayibereyemo ama cyane mbona ko bro tugushimire rero ko waduhaye interview merci beaucoup ciao